Uburundi bwiza oye! Nakanyamuneza ntangere kuri uyu munsi, umunsi Uburundi bwasubizwa iteka ryabwo, umunsi Uburundi bwikukira. Turanezerewe rero kubona turi kumwe ngaha kandi turi umwe, biboneka neza ko turi kumwe twese. Ejo twari twagerageje gushikiriza ijambo n'impanuro cyane cyane zirora ku ndongozi, none uyu munsi nta majambo menshi, ariko nuko dusubiza amaso inyuma gusa tukaraba uruhombo twagize kubera ubukoroni. Uruhombo rwa mbere nuko kuva batunyaza igihugu cyacu bakaza kukituganzamwo, umutima wo gukunda igihugu waragabanutse cyane. Baradutwaye igihugu bakigira icibare cyabo, natwe tuba abakozi babo, bica bituma umwe wese kagatima ko gukunda igihugu gasubira inyuma, kuko biranazwi no mu ijambo ry'Imana. Imana yo nyene niyo yavuze ati nihagera ko mutora umwami, muze mutore umwe muri mwebwe, ntimuze mwemere ko umunyamahanga ari wabarongora, kuko mutwawe n'abanyamahanga ubwa mbere bobo babara abasuma, ntibakunda igihugu. Umunyamahanga ntazi imico n'imigenzo y'abene gihugu kugira ngo ayikingire. Biraboneka uko rero twebwe igihugu cyacu bari bagitwaye. N'ikimenyamenya kugira mu bibone neza, n'igihe bagiye barerekanye ko bagiye batagiye, kuko ahari tunga ry'Uburundi bagiye barinyegeje. Iyo baba bakunzi bari gusiga batubwiye bati ehe ikizobatunga kiri hajya, ariko bagiye barinyegeje kuko bari bazi ko bazogarukaho bukera. Icya kabiri baraduhombeje ubumwe bwacu. Kare abarundi bari bunze ubumwe, bakemera Imana imwe, umwami umwe. Ahantu hose uzosanga atabuhojojo bwami buhari, uzoca umenya ko ari hanga rimwe. Twebwe rero abarundi twabaho kujya kw'inzuki mu muzinga. Umwe wese yari afise icyo akora, tugasenyera ku mugozi umwe, umwe icyo yatoye hari uwundi icyo yatoye hariya tukagiteranirizako. Ariko kuva tunyazwe icyo gihugu cyacu, umwe wese waciye umenga ubutomboye agatongo kabaye gwiwe akihahira. Icya kabiri twanyazwe akarangamutima k'intwaro ibereye. Kare twari dufise uburongozi buvyeyi, umurongozi yari yumvamwo wenyene ko ari umuvyeyi. Ariko tumaze gutwarwa n'umunyamahanga, imyaka 59 yadutwaye, yari ariko aratuzimiza umutima kugira ngo umutima w'uburongozi kama by'Uburundi ku muvyeyi bizimangane. Murazi namwe yuko iyo muvyeyi ageze amacakubiri mu bana, umuryango wose uratatana. None natwe haje uburongozi budusanzaza, bugira nkunzi na nyagupfa, bica bituma n'abana batatana. Ingaruka zavyo nuko abene gihugu batasubiye kubaha uburongozi, kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Murumva yuko twahombeye, kubera abo babindongozi nyene bava mu bene gihugu, umwe wese agatanga icyo afise. Udafise akarangamutima k'uburongozi buvyeyi, ntushobora kurongora abandi nk'umuvyeyi. Iyo utabarongora nk'umuvyeyi naho haba kugambarara no kugayana, abantu baca baba ubusimbira hamwe. Ico caradukozeko cyane. Hariho ikindi cadukozeko, akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno munsi murabe neza, hariho abacifata nk'abacangero
bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi mwitongo ry'uwundi. Ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cyane mubize. N'ubu hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi. Mbere muze murabe niyo hagize ikimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Turabibona umuambasaderi urasanga hejeje ikiringo ciwe aho gutaha Burundi aca agenda hahandi ku mukoroni agaca avuga ngo bariko baramutoteza abeshera igihugu kubera wa mutima kugikunda atawo. None nk'umuntu yaserukira Uburundi yoja gusaba ubuhungiro avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora ahembwa n'igihugu? Mugabo nukubera ako gatima k'ubucangero umenga ntituriko dukorera igihugu cacu. Hariho n'abarundi usigaye umenga n'inderetsi barerekeye nye n'umurima. Muzobumva aho guhanura bararega. Muze mwumvirize aho bo kwegereye indongozi baca baja kugumura bene gihugu kugira ngo uburongozi babugambararire. Ivyo vyose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemwo. Ingaruka rero nta zindi zari kuza atari uko bwa mbere twaciye duta imico n'akaranga. Twarataye imico n'akaranga kuko kera umurundi yarangwa no kugumya ibanga be no kwigumya. Baratubwira kuva kera narindi imbere y'ubukoroni yuko umwana yarezwe atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere hahise imbere y'umuzi w'abakoroni umwana naho yabagiye kurahura baraye ubusa bakamubwira ngo banza afungure yababwira toya naje ngize kandi azi yuko baraye ubusa. Ntiyashobora kuvuga ko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga yuko barariye inyama, carazira kwibaraguza. Kera Barundi bari imvuga kuri, mugabo haraje iyindi ngeso y'ikinyoma aho bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. N'umuntu wabona yarageze mu myaka y'inararibonye yarageze guhanura abandi ugasaga ikinyoma kimutanga ku munwa akabesha bibona ivyera akabigira ivyirabura kandi yari umuntu yashitse muri ya myaka y'inararibonye. Ako rero mumenye iyo n'imvune dutegerezwa gukosora. Twaratakaje koko umuco wo gusenyera ku mugozi umwe. Ubumwe bwacu bwarasambutse. Ubu uravye neza abarundi umenga no kwihahira. Intwaro y'igihugu yahindutse amagaburanyama. Ivyo siko vyari bimeze. N'umuco mushasha wazanwe n'igikoroni. Mbere rero uravye neza ubumwe bwacu indongozi nizo zabusambuye kuko ntaho ryari byarakabonetse aho indongozi atakindi zitekera umutwe atari ukwica bene Burundi. Ariko rero ntituvuge ngo vyose ngo birirabura. Hari hako batwigishije, baratwigishije gusoma no kwandika. Mugabo ingorane baduteye uko batwigisha gusoma no kwandika niko umuzirikanyi wacu nawo wo gukora wagiye uragabanuka. Baraduhenda ngo warize ngo utera imbere kandi udakoze, ngo ukize ngo akirisuka, ngo ukize akiri wabo kugira ngo nuwize ntagira akamaro azomarira abene gihugu. Ahubwo acaba umukozi wabo niho umutima w'ubucangero wavuye kuko igihe yaba umukozi wabo bamuhemba amahera avuye iwo mukoroni. Gushika naho n'igihe yagenda bose babona bati none tuzosubira guhembwa niki. Muribuka n'ijambo umuganwa Rudoviko rwa Gasore incungu yo kwikukira ku Burundi yaravuze ati nimwe mwatureze ntimuturekure kuko hajya yarabona yuko batazosubira guhembwa. Erega yari yabibonye. Nukuvuga yuko nta waciye atwigisha ingene twokora tugateza imbere igihugu kuko na rwa Gasore yabona ko azoshinga amakoperative baciye bamugandagura. Turabura rero iyo tuja niyo tuva
kuko abasigaranywe igihugu baje kugandagura bagwaniye kwikukira murazi ko bari abapedese. Abo bapedese rero ntaco bari gukora kugira ngo Uburundi butere imbere. N'ubu muze murabe abize bose bahurumbira kuja iyo barya batarushe. Mu minsi heze narabajije igihugu baba baranyumviye cyo bakirusha ubwiza Uburundi, ndakibura jewe n'abandi baravuga ko ataco barabona ciza kurusha Uburundi. Nca ndabaza nti none hajya muhurumbira kugenda hanze mugiye kurondera iki? Ntamugiye kurondera karuta kandi. Tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora, babahunze ibikorwa kugira ngo bagende mu bihugu baba bakoze gushikaho batera imbere. Nta gihugu tuzobona na kimwe cateye imbere bene co badakora. Mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya, bagenda muri Amerika, bakagenda i Dubai, ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa, kandi viza yo mu Bushinwa yoroshe. Ncasanga mu Bushinwa nta urya adakoze. Bagenda rero aho barya badakora, sukwa nk'igihugu nuguhunga ibikorwa. Najyayo ndababwire Barundi mukunda igihugu ngo tuve hasi dukore, nitwakora tugatera imbere muzobona bajya baduteye akagere bagaruka kuko bashaka aho barya batarushe. Tugarukana umutima wo gukunda igihugu. None rero ngaha umuntu yoca yibaza ati none dukora iki? Twosaba iki Abarundi? Ubwa mbere ndabasabe Abarundi mwese dusubire neza, dusanasane bwa bumwe bwamye buranga Abarundi. Ndanezerewe cyane ko kuri uyu munsi tuwuhimbaje ata muntu agicuruza ubwoko bwiwe, ata numwe agicuruza umugambwe wiwe, atawugicuruza intara. Dukomereza aho rero kugira ngo bikunde yuko dusubira kwisanasana neza, bidusaba ko twikurako umutwaro w'ivyadushikiye kandi turi kumwe twese. Ntidushobora kwiyunga twikoreye umutwaro w'akabi twaciyemwo Uburundi bwaciyemwo. Ubwa mbere rero nitubanze twumve ko hahomvye Uburundi, hahomvye Abarundi, tuvyumvuko. Ivyadushikiye rero kugira ngo tuvyikure nukuri kwabaye. Uko kuri dutegerezwa kugushira habona twese, tukumva ko Abarundi twahomvye, tukerekana neza ivyo vyabaye, hanyuma abo vyakomerekeje tubaremeshe. Mugatugumye duhakana ko bitabaye, abo vyashikiye baca baguma bakomeretse ku mutima kuko baguma babona ko bizosubira. Ariko twese Abarundi tugiye hamwe tukabishira habona, tugaheza tukaremesha abo vyakomerekeje, tukifatanya nabo mu mubabaro, tukumva ko Abarundi nabo bababaye. Ico gihe tuzoba turiko turabereka yuko bitazosubira, hanyuma Abarundi bose bareme. Intango ya vyose rero murumvise nuko dusanasana tugakomeza ubwo bumwe bwamwe buranga Abarundi. Nico gituma dusaba yuko twoshira ukuri kose habona kuvyabaye kugira tuvyiyambure, kabisigare biri mu kahise, twikorere Uburundi bushasha burimwo Abarundi bumvikana babaho kujya kwinzuki mu muzinga. Ica kabiri nuko twokumva neza ko Uburundi ari cibare c'Abarundi. Uburundi ni cibare c'Abarundi, nta munyamahanga turerekeye. Ico cibare rero tugikoremwo tutakebaguzwa kuko nta utwishuza. Umurima weze tuwusorome, turawufise dusangiye twese, ni burya butare kuko mu nyuma twahavuye tubwubura, naho bagiye bawunyegeje twarabwubuye. None rero n'umurima weze kandi n'umurima w'isangi nta ukwiye kuwigungana, tuwusorome tutakebaguzwa, n'umurima wacu. Uburundi tubukorere. Imana yaraduhaye imvura, iduha izuba ryiza, iduha ivu ryiza. Turime iki cibare cacu gushikaho ibindi bihugu vyose bizodutangarira. Ubugira gatatu, dukomeze uburongozi bw'igihugu, uburongozi bwiza, uburongozi kivyeyi. Indongozi nizimenye ico ziri, ntiziba karorero mu kwicara,
ziba akarorero mu bikorwa. Tumaze iminsi tubona baca intege indongozi zamaze kumva ibikorwa, abo ntimubaha amatwi, ni ukugira ngo tugume turi aboro. Indongozi rero nizibe akarorero mu bikorwa. Uwuhirahira akavuga ko hari icyo amaze kandi atacarimwo, uwo arabesha kuko byanditse mu ijambo ry'Imana. Indongozi ivuga yuko hari icyo imaze kandi atacirimwo aribesha. Umuntu wese abonekera ku camwa yama. Niba buri indongozi nziza tukubonera mu burongoye ingene bameze. Dusanze bameze nabi wowe ukaguma unezerewe, nta ndongozi uzoba urimwo. Ntuzuvuge rero ko hari icyo umaze atacurimwo, tuzokumenyera ku vyamwa wama. Icya kane ni ugukunda igihugu gushikaho tukigura. Imbere y'umuzo w'abazungu abarundi bose bari ingabo. Umurundi wese yari afise icumu n'umuheto, akama agabiye gukingira igihugu. Ejo aho twariko turigina ijoro ry'umunsi mukuru narabivuze yuko n'inzoga y'amacumu yavuye ku buryo babanza kwegeranya amacumu mukingiwe na nyene urubanza, hanyuma urubanza ruheza akabasubiza amacumu yanyu. None rero abarundi twese tumere nka kera, nitumere nka Kirima n'Amaconco bagujije ubwami ubukoroni. Tumere nka Bihome, tumere nka Rwagasore, tumere nka Ndadaye, bobo bemeye bakigura igihugu kugira ngo igihugu kije ku rutonde. Abarundi rero twese dusubire kuba ingabo nka kera, tugwanira igihugu, niho n'amakungu azotwubaha. Nico gituma twasubiye kugarukana rwa rwego, urwego rujejwe kwigisha abarundi gukunda igihugu no kukigwanira. Ntidukeneye yuko tubona urwaruka rugenda nk'impehe, rugenda umenga rufise ubwoba ku maso. Turakengurukira rero ingabo z'Uburundi ziriko zirerekana akarorero ko gukingira igihugu no kukigwanira. Turabashimira cyane, mbere nagira mfate n'akaryo ko gushimira cyane ingabo zitanze kurusha abandi. Ingabo zose zarakoze ibikora inka, ariko hariho ingabo zitanze by'akarorero aribo twagomba gushimira. Mbere uwa mbere muri bo yarakingiye Uburundi gushikaho yemera aritanga. Numuhisi yazize gukingira igihugu, umuhisi kapitene Ndayishemeze Eraste. Uwo yarakoze ibishoboka byose, twagira dusaba umuryango wiwe uze hano kugira ngo tuwuhe icibutso yuko uwo mukapitene wacu yiguze igihugu. Ugira kabiri yahora ririye tena na cenda mu hagapete, ni kapitene Irakaza Paterne SS 2771 matrikire yiwe. Uyu nawe nyene yaritanze, araje imbere y'abandi arataga karorero. Uretse ko tumuha agashimwe, murumva yuko n'agapete yaciye aduga ririye tena ciyaba kapitene. Ugira gatatu ni Ajida Major Kabura Jafet SSC 3850 ya matrikire. Uyu nawe nyene ni gisongerezi mu ntwaza ngabo yakoze biraboneka, araje imbere abandi gushika mbere naho wewe naho ari gisongerezi akora n'ibikorwa by'intwaza ngabo igihe yari hejeje kwitaba Imana. Hariho ugira kane Ajida Kabura Fabrice SSC 5307 ya matrikire. No nyene yari ku rugamba, yarabaye akarorero mu bandi. Ugira gatanu ni Caporal Chef Sinzo Musi Remi HR 08904 za matrikire. Aba bose rero ingabo zose zarakoze neza birashimwa, ariko ngo abakunzi ntibahera mu mubindi, haraba ababa karorero kabandi. Nagira rero nce nkeza abarundi bose bakoze neza, bakerekana umutima wo gukunda igihugu, bakacitangira. Imana rero mwese bahezagire abakoze neza, abandi nabo babonereho. Mwebwe mutari bwave hasi, mwumvise kugikora n'ubumwe no gukunda igihugu, muve hasi kugira muba karorero.
ngira ntangure ndabahe ikimenyetso cerekana yuko igihugu babaye intwari zitangira zigikunda. Abahiganiro hepfo no haruguru ibivyiza bituvya kiyemo mu kwigina uyu musi twibuka ukwikukira ku Burundi bwacu. Insina z'ibitoke zikikuje Uburundi kuri uyu musi wa Guhimbaza. Tuvuza impundu isamisamirane kuri uyu musi wo kwikukira. Iyo ni inkuru nziza isasagaye Uburundi hamwe n'abarundi. Nimuze dufatane mu nda dukundane nta ingwano tuyigire indahiro. Ubumwe bwacu tubugire ingendo amakungu tuyobera akarorero. Nimuze dufatane mu nda dukundane nta ingwano tuyigire indahiro. Ubumwe bwacu tubugire ingendo amakungu tuyobera akarorero. Hariho ubundi ntari nahamagaye agira gatandatu ni soldado de deuxième classe Bizoza Didier HR 39 436 de la matricule. Uyu nawe nyene ari mu batanze akarorero mu kwitanga kurusha abandi. Urabona ko nkuye ari umusore atanguye kwitanga akiri muto. Ubuza gusha buratagata. Reka rero twongere dukeze abarundi bose iyo bava bakagera, kuko igikorwa muriko cyo gukorera igihugu mu giteza imbere ni igikorwa kiboneka. Abariko bakwega amaguru tubasaba ko nabo bova hasi bumvise akagwara iyo kaje kava. Ubu rero harageze ko tukiyambura, niho baheze imyaka 64 twikukiye ngo tugume turiko turidodombera uwadukolonije igihugu ari ci wacu. Ubu rero tuve hasi tube ko ari cacu, ntidusubire kwidodombera umukoroni, nituve hasi twese dukore. Igihugu cy'u Burundi kirafise bikwiye bizotuma Uburundi bushinga icumu mu mashinga. None rero mwese ndabifurije umunsi mukuru mwiza, mu Buhimbaze mu kanyamuneza, kandi tugumane bwa bumwe bwamye buturanga. Murakoze, Imana ibahezagire.